atazi igituma twicaye ngaho uyu munsi. Umuntu wese yavuye mu rugo abizi neza yuko agiye guhimbaza Pasika. Pasika mbega niki? Kubera iki tuvuga Pasika? Pasika ni ijambo ry'igiheburayo bisobanura kurengana canke kujabuka. Pasova ijambo ryo kujabuka, kurengana. Kubera iki ryitwa kurengana? Muri majambo y'Imana agomba turabe, kuko dufise Pasika zibiri, hariho Pasika y'uhoraho hakaba na Pasika y'abakristo. Pasika y'uhoraho turaza kuzivuga ku mwanya muto kubera umwanya mfise ni muto cyane, ariko ndagomba yuko mu mwanya dufise tugerageza gutega amatwi neza. Hari n'igihe ushobora guhura n'abantu bigisha inyigisho uko bishakiye, kumbura ugasanga barakuyobeje bakakubwira bati ivyo bintu muhimbaza ivyo naho vyanditse muri Bibiliya, ariko ndaza kuguha ivyanditswe bibiri vyerekana uyu munsi. Imana n'akanwa kayo yonyene yivugira guhimbaza Pasika. Si umwana w'umuntu yabivuze, si umwana w'umuntu yashizeho umunsi wa Pasika. Nico gituma tuwuhimbaza mu itegeko ry'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Ndahaye kaze ishengero mwese First Temple riri hano mu Cibitoke. Ndahaye kaze n'abariko baradukurikirana ku buhinga bwa none ndetse no kuri radio Ijwi ry'Urwaruka bariko barakurikirana ikorano ryacu ry'uno munsi. Birashoboka ashobora kuba ari mu isoko, ari ahantu hatandukanye. Ndazi hari abantu benshi bariko barakurikirana ikorano ryacu, bose ndabahaye kaze aho bari hose. Imana ibahezagire. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Igitabo tugiye gusoma mongo ni bitabo bibiri gusa, igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, duce dusoma n'igitabo cyo Kuvayo. Turasoma aho honyene, duce tuhaganira ko mu mwanya mutoya dusigaranye. Aba protokole bampere mikrofone umuvuga butumwa Claude atuzingururire ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 16 adusomere ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa gatandatu. Hanyuma muvuga butumwa Prote nawene aturabire igitabo cyo Kuvayo ibice 12 ku murongo wa 12 gushika ku wa 14. Abo bakozi b'Imana tubatega amatwi tubumvirize badusomere ijambo ry'Imana. Kazi turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mariko gice cya 16 haranditse ngo umumarayika avuga yuko Yesu azutse. Maze isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salomo bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga. Kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi ndwi barazinduka bashika kumva izuba rimenye ijuru. Barabazanya bati ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva. Maze bunamuye amaso babona cya kibuye cyatembagajwe cyavuyeho, kandi cyari kinini cyane. Maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imvune yera. Barumigwa cyane. Arababwira ati ntacyo mwumigwa, ndazi yuko murondera Yesu umunyanazareti umwe yabambwe. None yazutse, ntari hano. Heraba aho bari bamushize. Ariko nimugende mubwira abigishwa biwe na Petero muti arabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera nk'uko yababwiye. Bava mu mva barahunga, kuko bari bafashwe n'agatengo n'akumiza, maze ntibagira icyo babwira umuntu n'umwe kuko bari batinya. Amen. Ko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu cya Egiputa yica abana bose b'imfura cya Egiputa, uhereye ku muntu no ku gitunzwe. Yego. Kandi ibigwamana byose by'abanyegiputa urubanza rwose ndabiciriye, rurushitsa
nduhoraho. yego Aya maraso azabera ikimenyetso ku nzu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzoharengana, nta cago kizobazako ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. 14 ku murongo wa 14. yego Kandi uwo munsi uzabere umunsi w'icibutso, uzawugire umunsi mukuru wanje, uhoraho, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Muzokwame muwugira mukuru, kibe icagezwe kidahinduka. Imana ibahezagire. amen. tubakomera amashi abasomyi bacu beza. amen. Imana ibahezagire. Dufite ijambo rivuga ngo Yesu ni muzima, ikibuye caratembagajwe. Hindukira mugeza mubwira ati Yesu ni muzima, ikibuye caratembagajwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni muzima. Haleluya. Yesu ni muzima. Ntakiri mumva, yaravuyeyo. Uyu munsi naho turi hano turiko turahimbaza uyu munsi mukuru wa Pasika. Ivyabaye muri uyu mwaka, turangije imyaka irenga 2000 iki gikorwa canke iyi nkuru yarabaye. Muri make rero tubandanya twibuka nk'uko umurongo wa 14 wavuze ngo kize kibabere icibutso c'intahava, uko urunganwe rwanyu ruzogenda rukurikirana. Muze mwame mugira umunsi mukuru w'intahava. Mugende mubwire babandi bavuga ati naho vyanditse, mubaye ikicanditswe cyo kuvayo 12 umurongo wa 14, aho Imana itegeka abantu ngo uzubabere umunsi mukuru w'ibihe byose, ukurunganwe rwanyu ruzogenda rukurikirana. N'abazodukomoka ko bose bazoguma bahimbaza Pasika. Mu ntango navuze ngo Pasika ni iki? Pasika ni kimenyetso canke n'ijambo ridasanzwe Imana yakoze kubwo abanyegiputa. Abisirayeli bari bagizwe inyagano, bagirwa inyagano mu gihugu ca Egiputa. Bamaze kugirwa inyagano mu gihugu ca Egiputa, Imana iratanga message, ibwira umwami w'ico gihugu, iramubwira ngo ngomba ko abantu banje ubarekura bave muri uku kubohwa, bagende bahimbaze uhoraho Imana mu gihugu nabateguriye. Farao arakomantaza umutima, aravuga ati ntibishoboka. Kubera iki? Hari akamaro bari bamariye Farao n'abantu biwe n'igihugu ciwe. Aba bantu baragiye muri Egiputa ari abantu 75, yari famiye y'abantu 75 ikomoka kuri Aburahamu. Iyo tuvuze Imana, uhoraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ubwo nibo abo nibo basokuruza ba Isirayeli. Nuko vyagiye biragenda. Yakobo abyara abana 12 barabandanya. Rero igihe kimwe barava mu gihugu cabo kubera inzara yari yateye, baca barahunga baja muri Egiputa. Bibiri bivuga ngo bagiye abantu 75 bagize umuryango umwe. Abo baca bakomoka ko abantu beshi. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe uti beshi. Bagiye ari bake ariko baradondoka baba abantu beshi. Imana ikomeza kubitegereza kubera Farao yaciye ashaka kubacinyiza, ariko bari abantu kari akagwi k'abantu b'Imana bari mu gihugu kitari igihugu c'Imana. Aha nagomba kumva neza, bwari ubwoko bw'Imana ariko buriko burakorera ahantu mu gihugu kitari igihugu c'Imana. Hari ahantu basenga ibigwamana, hari ahantu basenga imana zitarizo. Noneho Imana yashavura iravuga ngo abantu banje sinobagumiza muri kano gakengegwe, ahantu batanzi, ahantu batanyemera, reka ndondera ingene noshobora kubarokora no kubakura muri ico gihugu. Imana ihamagara Mose, umwe muri babandi, iramubwira ati ndaguhamagaye, genda unkurire ubwoko bwanje muri Egiputa. Mose ajana message ya mbere ku mwami, umwami ati uriko uradada, ivyo kwavuga ntivyumvikana. Hawe ibimenyetso 10 Imana yakoresheje Mose ngo yerekane yuko ariyo iriko iratuma Mose. Nico gituma abantu n'uyu munsi nyene abantu baracafise ikibazo, barakeneye ko nimba ari Imana by'ukuri babona ikimenyetso. N'uyu munsi
abantu baracakana ibimenyetso, abantu baracakana ibimenyetso. Mugabo gukenera ikimenyetso ibyo ntibiri mu mugambi w'Imana, no, biba bije mu byo gukekeranya. Iyo abantu bavuga bati sindabibona neza, mbega ubwo ni Imana. Iyo hariho gukekeranya haca haba gusaba ikimenyetso. Umuntu wese asabye ikimenyetso aba yamaze kwinjira muri kayo gukekeranya, si umuntu w'umwizera. Nicyo gituma na Yesu yabwiye Toma ati hahirwa abantu bizera atacyo barize kubona. Toma aciye afukama hasi ngo mwami wanje, mwami wanje ko bari wavyase, zana urutoke rwawe koza mu kiganza yumva za ntoboro, koza mu rubavu yumva ya ntoboro. Toma turafukama, Yesu atoya ufugaje kubera wikoreyeko. Rero ibimenyetso, gusaba ikimenyetso Imana bigaragaza ukwizera kwawe guke. Birashoboka ko hano turi kumwe n'abantu iyo bariko barasenga basaba Imana ibimenyetso, barimwo ntibarimwo? ngo nimba rero wavuze ngo shaka ikimenyetso, umuntu asaba Imana ikimenyetso aba agaragaje ukwizera guke. Amen, amen. Simvuga ku by'ibimenyetso rwose uwo mwanya wanje, ariko nariko nderekana ingene Farawo yahawe ibimenyetso bishika 10, dufata 9 byose arabigarariza. Mbwe Imana yavuga ati ngomba nkora ikimenyetso cya nyuma, niki cyavuyemo iri zina rya Pasika, ikimenyetso gikomeye. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Iyi niyo twita Pasika y'Uhoraho. Imana ibwira Mose na Aroni ati genda mutegure abantu mwese ingo zanyu zose ziri muri Egiputa, mutegure umwagazi w'intama cyangwa umwagazi w'impene. Umuryango wose utegure uwo mwagazi, umuryango wose utegure uwo mwagazi. Abantu bafite umuryango mutoya utoshobora kumara uwo mwagazi, kuko uwo mwagazi wari wo gufungura. Ati cubateranya n'ubundi muryango urimo abantu bakeya, zibe famiye zibiri zikoranira mu mugabo. Izi myagazi y'intama cyangwa y'impene musoyotsa, ntihagire umuntu azoteka kandi ntihagire umuntu azojya bibisi. Muze muzotse muzige muhagaze, hanyuma ayo maraso azova muri iyo myagazi muyafate mugende muyasige ku bishimajyango ahantu hose hari Umwisirayeli. Urugo rwose rurimo umuntu wanyu w'ubwoko bwanyu mushireho amaraso. Tugomba nkora ikimenyetso cya nyuma kigaragaza ko Farawo atansumbye ubushobozi. Uzorungika abamarayika kirimbuzi, abamarayika kirimbuzi, abamarayika bicana ndabafise batera ibyago kubagararije. Iyo ekipe zokeneye irungika mu gihugu cya Egiputa, izobije kuniga no kwica umwana wese wifura wo muri Egiputa. Ubariye ku mwana wa Farawo, perezida, abana b'abashikiranganji, abana b'abategetsi, abana b'abanyagihugu batoya, imfura zabo zose zizokwicwa kugira ngo abana banyu ntibaze bashikirwe n'icyo kibazo. Haleluya, haleluya. Mwumvirize neza hano kuko ni ijambo ngomba ko tuvugana rihagaze. Kugira ngo abana banyu ntibashikirwe n'icyo cyago, namwebwe nyene fata amaraso muyasige ku bishimajyango by'inzu. Ijambo ryavuze gute ku murongo wa 13 kuva 12-13 bavuze ngo uyo mumarayika naza gutikiza abo bana bifura, ahantu hose azosanga amaraso ku muryango azoca harengana, azoca girana, azoca harengana. Iri jambo kurengana niryo rero ryitwa Pasika. Naho ijambo Pasika ryavuye kurengana amazu asize amaraso. Aho niho Pasika yavuye, Pasika y'Uhoraho. Ati iyo niyo Pasika yanje. Haleluya, 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 haleluya. Ati iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho.
abamarika baraza mw'ijoro bazanye ico cyago barinjira mu mazu baranigagura abana bose bifura uhereye ku mwana wa Farawo abana bose bo mw'ico gihugu cya Egiputa bose bifura inka zifura intama zifura impene zifura no mu bitunzwe icavutse cyose ari ca mbere muri ico gihugu carahuye na kino cyago. Hari ibintu bikomeye iyo tumaze kwitwa abana b'Imana. Mbega ni ryari twitwa abana b'Imana? Ni ryari dushobora kurenganywa mu gihe dushobora kwinjira mu kibazo, mu gihe abadayimoni, mu gihe Satani dukeneye kuducinyiza, mu gihe Satani akeneye kuturenganya. Mbega ni iki gishobora gutuma gusa tumunesha? Amaraso ya Kristo Yesu, ikimenyetso cy'amaraso. Muntu uri hano kuri uyu munsi, ngomba ndagutumirire muri no jambo umenye ko ukwiye kuba ufise ikimenyetso cy'amaraso ku mutima wawe. Mbega ni igiki cyazanye Yesu? Iyi Pasika duhimbaza y'Abakristo yaje kugira ngo ihishure. Iyo Pasika ya mbere yari kuyerekanira izoba muri kazoza. Sico Imana yari ikeneye gukora, oya, yabikoze kugira ngo ibereke ibizoba muri hariho Pasika itari y'ubwoko bumwe bw'Abisirayeli, Pasika y'abanyamahanga, Pasika y'isi yose, y'amakontina yose. Iyo rero ni Yesu yayishikije, niyo yuno munsi turiko turahimbaza. Yaje mw'isi kubera arafise intumbero imuzanye. Yari asanzwe azi yuko impamvu aje mw'isi aje kubagwa kumwe ya myagazi y'intama yabagwa muri Egiputa. Niyo mpamvu yaje ku ntumbero yiwe. Kandi nawe waje mw'isi kubera hari intumbero Imana yatumye kuzana mw'isi. Amen, amen. Sivuze ico nambara, ivyo vyireguro byose uri kuravuga Yesu yarabiciyemo. Bisobanura iki? Nta cireguro ufise imbere y'Imana. Byose yaravyemanze kugira ngo aducungure. Mbega ninde wundi muntu muri twebwe mw'isi yose yokwemanga igikorwa nka kijya Yesu yemanze? Ninde mukunzi wawe yogupfira? Ninde mugenzi wawe yokubabarizwa? Urwaruka ariko rukunda kuvuga ayo majambo. Ujya rwaruka rugishushe iyo rukundanye uzawumva bavugana ngo jewe naragupfiriye. Arakubesha nigeze agupfira ryari? Kwa gupfiriye ari Yesu. N'abakobwa muze murabesha abasore mu mwana bapfiriye. Abasore nabo ngo sheri ngo naragupfiriye ryari? Uzomubaza tuwapfiriye. Yapfuye urupfu rwo ku musaraba, yapfuye urupfu rumeze gute? Bongo iyo bongo muriko murabeshanya. Nta muntu yapfiriye uwundi, ariko amatelefone yose muri kino gihe n'uyu munsi nyene wa Pasika ntuzeho ke tubizi ko Yesu ari we yapfuye. N'uyu munsi ntabura abantu baza kwandikirana ngo naragupfiriye. Iyo message niyaza uze kuyifuta ati sivyo urambeshe, uze kumwandikira uti warankunze gusa ariko ntiwapfiriye. Iyi message ugwaruka tuyifute mu matelefone, umuntu azoyandika uzomubwira uti urambeshe ntiwigeze umpfira ariko ndemera ko nkunda. Kugukunda ni sawa ariko ntiyagupfiriye. Ntabizera rero izi message turazifuse turazikuye mu matelefone, ntizizogaruka. Alo, turumvikana? Nta wundi mugenzi n'umwe dufise, nta nshuti n'imwe ufise yohitamwo kugupfira wewe. Kiretse Yesu wenyene, kiretse Yesu wenyene, kiretse Yesu wenyene, kiretse Yesu wenyene. Mumumpera amashi uwo Yesu mwana w'abantu, uwo Yesu wenyene
niwe yemeye gupfa apfa nta ngorane n'imwe yagize, ntiyigeze adeklara, ntiyigeze yanga urwo rupfu, ntiyigeze yisigura, ntiyigeze agarariza, yavuze ati naje kandi mfise misiyo yo kubapfira. Iyo niyo nshuti dufise isubiza n'inshuti zose. umwami umwe yagiye ku rugamba, hewe yagiye ku rugamba kurwana, hanyuma rero yarazi ko ari urugamba rukomeye ashobora no kugwamwo, aca arahamagara umukunzi wiwe, umucuti wa hafi, mbari ya mugenzi wawe uti inshuti ya hafi. urayifise nawe? murazifise? Imana ibaha umugisha. Umwami ahamagara inshuti ya hafi, aravuga ati inshuti muryango mwiza, ngiye ku rugamba kandi urugamba ngiye ko nshobora kutagaruka, nshobora kutagaruka, ngomba rero ndagusigire urugo, ndagusigira urugo, mugabo urugo ngusigira ndagusigira urufunguruzo. Akantu mugakurikirane karakomeye, urugo ndagusigira urufunguruzo. Afata madame wiwe amushyira muri chambre, afata ubutunzi bwiwe amushyira muri chambre, icyo cyumba acaracyugara, arabwira umukunzi wo ku mutima ati umugore wanje n'ubutunzi bwanje biri muri kino cyumba, jewe ndafashe umuheto ndagiye mu ntambara, ndashobora kutagaruka. Inyuma y'iminsi 4 nubona haciye iminsi 4 ntaragaruka, nzoba naguye mu rugamba, kuba mfise programme yo kugwana nkagaruka n'ingoga. Igihe rero iminsi 4 yohera utambonye, bisobanura ko nzoba napfuye. Wowe rero akira ufunguzo, inshuti oya nshaka numve ko munkurikirana, inshuti ya hafi. Akira urufunguruzo rwa kijya cyumba, icyumba kirimo madame, kirimo ubutunzi bwaje, funzura guhaye. Inyuma y'iminsi 4 uzoce wugurura wishikiriza ibiriyo, yaba mukanje bya ubutunzi buriyo byose ndabiguhaye. Mugabo nintabaruka iyo minsi arahera, urufunguzo rwanje uzorunsubiza, subira ivyanje. Umukunzi wa hehe? Wa hafi. Atari Yesu yo gupfira, nta muntu yo gupfira. Naguhende. Hanyuma acaca ku rugamba, aragenda. Wa mugabo, wa mukunzi wa hafi ariyumvira ati uyu mugabo mu minsi nazoba yagarutse niyo batapfuye, hariyo mukiwe kandi mukiwe ndamukeneye, hariyo n'ubutunzi ndabukeneye, mukiwe ndamwikorako n'ubutunzi ndabwikoreko. Mbega turi kumwe? Ataragenda jana rwa rufunguruzo aja kugura ya shamba. Umunsi umwe uheze, iminsi ngahe yamubwiye ko azugurwa mu minsi ngahe, ahengereye ku munsi umwe gusa. Ariyumvira ati uyu mugabo ashobora kugaruka, ndamuzi ko aze kugwana, ashobora kubananira ntibamwice, reka ndamucemo hakiri kare ataragaruka mbe ndisumamo. Ajanye rwa rufunguzo kugura wa muryango, asanga yarose urufunguzo rutariko, asanga yamuhenze urufunguzo sigo ruhugurura. Aribagira icyo yamubariye wa mwami, atariruka amusanga mu ntambara, amusanga yari yababaye yubatse arugura bese birasa gushikayo, mukiwe ni yari ibifaranga niyo biri byose by'umwami, yumva arababaye ati ariyica, acarafata indogoba na warurira aza gusanga umwami mu ntambara. Umwami ariko aragwana, aza mubona inyuma yiwe ati we nibiki kuje hano? Ati nukuri ntabara,
n'abaramwambi kubera iki we wampenze wampa urufunguzo rutayigwa ati urufunguzo wampaye rwa cya cyumba sigwa umwami aratwenga arumigwa none wewe wagiye kugurwa iminsi ine itarahera we twavuganye ko uzohugurwa iminsi ine none byagenze gute ngo uje kugura ku munsi umwe bariza mugenzi bati wahuguriye kubera iki bashi kabisa umbarira icyatsi uje kugura icyumba cy'abandi wahuguriye kubera iki kandi n'isi ritarahera wa mwami acaravuga ati okay wari umukunzi wanje wo ku mutima wari inshuti ya hafi uyu munsi rero niho nkikumenya ubu rero turamenyanye ndakubonye kumbe we wari ukeneye gusa ko wiyugurura icyumba wishikiriza ibiri mu cyumba ahubwo wowe mu mutima wawe bigaragara ko wari ufise n'icyifuzo ko noherayo kubera ngarutse ntiworose uburenganzira ku biri mu cyumba mugabo iyo mperayo we wari gucunga uburenganzira bw'ibiri mu cyumba cyanje uyu mucuti wa hafi muri ko murumviriza neza yumva icyifuzo ciwe kitari uko uwo mwami aherayo umutima wiwe ntiwari uhagaze yuko umwami yogaruka wari uhagaze yuko aherayo akishikiriza ibyo mu rugo rw'umwami dusengere abakunzi ba hafi amen mwese mwavuze ko mubafise mwese mufise abagenzi ba hafi dusengere inshuti za hafi izo satani akoresha inshuti ya hafi niyo satani akoresha kandi si ikibazo cy'ujya muntu ni ikibazo cya faiblesse iri ku muntu uwo ari we wese umuntu wese ni umunyantege nke iyo rero ari inshuti yawe ya hafi ababona ko ibyawe byose ari iby'iwiwe hari gato yifuza kubishikira mu nzira zitari ze hari n'abantu bipfuriza abagenzi babo gupfa ariko uyu niyapfa rijya tongo nzoca negeraniza kujya iwanje uyu dusanga imodoka twaguriye hamwe imodoka niyapfa imodoka nzoca ndayishikiriza aba bantu batwegereye aba bantu b'inshuti za hafi aba nibo satani akoresha ibitari byo wowe ntuzigera uhura n'ikibazo utejwe n'umuntu w'ibujumbura utejwe n'umuntu wo mu rugombo mutazinanye iyi nshuti yawe ya hafi mugendana niyo satani azocamo kugira ngo agukorere nabi imana idufashe cyane inshuti yawe ya hafi abo n'abantu bo gusengera cyane kubera ko satani arabakoresha rwose niyo mpamvu dukwiye kuba maso iyo siyo nariko ndaja mugabo ndabikuye kuri kano kagani n'iyi nkuru y'uyu mwami ibi mu bitahure cyane muze mukurikirana ingorane nyinshi ziba mu bantu ibibazo byinshi biba mu bantu akenshi ni hagati y'umuntu n'umwegereye abantu bashwana ni hagati y'umuntu n'umwegereye abantu bicana ni hagati y'umuntu n'umwegereye ibintu byose biba mu isi ni hagati y'umuntu n'umuntu amwegereye niyo mpamvu dukwiye gusengera inshuti zacu tudakwiye gusamara inshuti zacu za hafi tuzisengera amen haleluya nakuzaniye ubutumwa bwiza bw'inshuti idahemuka ariwe Yesu Kristo ntazogutwara umugore Yesu Kristo ntazogutwara ubutunzi Yesu Kristo nta na kibazo wo gukora kikosa niwe mukunzi dufise mu buzima bwacu bwose haleluya umukunzi adahemuka ni Yesu Kristo gusa abasiga bashobora kuduhemukira ariko Yesu ni umukunzi adahemuka yahisemo kutwigura
asesa amaraso yiwe kugira ngo umuntu wese amwizera amuhe ubuzima budahera. Umuntu wese yamuhisemo amuha ayo mahoro mu buzima bwiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo nkuru nziza uyu munsi nagufitiye, nuko hitamwo kugira Yesu inshuti yawe ya hafi, inshuti yawe ya hehe. Reka Yesu tumuhe ikibanza cya mbere, abandi bakurikire hariya kuri iyo nshuti idahemuka. Muramaze kubona abagabo bishwe n'abagore babo? Muramaze kubona abagore bishwe n'abagabo? Jewe ndi umwe nigeze kubona umugabo akerera umugore n'umupanga arakera kuraka. Ndi umwe mu bantu bari umubanyi wanje parasera zegeranye kubuye. Ndi umwe nabyutse sanga umugabo yakereye isosi yakuye ko kujya bagira imere. Babyaranye abana 6. Reka duhe ikibanza Yesu Kristo nk'umukunzi asumba abandi bakunzi bose. Simvuze aho udakwiye kugira abakunzi n'abagenzi, ariko reka tube maso ku bakunzi bacu. Reka tube maso tubasengere, tubashire mu biganza by'umukunzi mukuru Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nabonye abagorana, nabonye batukana, nabonye bakorana ibintu abakunzi ba hafi na hafi ugasanga ntibakiramukanya, bahora bagendana. Bamwe akamwita pampe, mugabo no musi ugasanga umaca ngaha undi acahariye. Kuri Yesu ico ni kibaho. Niwikundire Yesu, niwikundire Yesu. Uyo nazogupepa, uyazokwama n'umukunzi wawe. Uba mu ntege nke, uba umuntu ashoboye, uba mu vyaha, asibani yakwegera ati ngwa hano vayo sohoka, ndacari umukunzi wawe n'uyu munsi. Abandi bakunzi bakoshereje mwamuhejeje, mwamuhejeje. Wahora umesha ngo urankunda ati turahejeje, na SMS yanje ntuzosubira kubona. Wahora umpenda turahejeje. Mugabo Yesu nta turahejeje ihari. Yesu aguma turondera, nawe tumukora amakosa aguma ari umukunzi wacu. Uyu ari wo mukunzi nabazaniye uyu munsi ngo tumwemere tumugire umukunzi. Haleluya, haleluya. Mbega ninde ariko arankurikirana? Ninde ariko arakirira ijambo? Imana ibahezagire. Reka dukomere amashyi w'abandi. Haleluya, haleluya. Dufise umukunzi adahemuka, dufise umukunzi atitwararika. Twaba tugwaye, twaba dushonje, twaba turi mu makuba, twaba twambaye ubusa, uko turi kose dufise umukunzi adahindagurika, aguma twiyegereza uko turi kose. Nta muntu nigeze mbona yirukana avuga ngo agere inyuma, akeneye umuntu wese ukameze kose. Uwo ni wo mukunzi nyamukunzi, adafatira ku makosa. Abandi bose bafatira ku makosa, hari n'abakunzi bafatira ku byo bahana. Ujya ngo kubera yanguriye imodoka ngo n'umukunzi wanje, ujya ngo kubera yanguriye agatenge ngo n'umukunzi wanje. Yesu yakoze igikorwa gikomeye cyane ku buzima bwawe. Natwe ni gute twoshahura iki kimenyetso cy'amaraso kugira ngo natwe ibyago biturengane? Kubwo amaraso ya Yesu Kristo, kubwo amaraso ya Yesu Kristo wizeye, kubwo wakiriye agakiza, kuko wamaze kumuhitamo umukunzi wawe, nawe nta cyago kizokuzako. Niba nta cyago cyagiye ku Banyisirayeli bari muri Egiputa kubera ko bahisemo gusiga amaraso y'intama ku miryango, ubu dufite amaraso ya Yesu Kristo, apana amaraso y'ibikoko. Ayo niyo yasizwe mu mitima yacu. Twese twatuye duti nta cyago kitozotubako. Haleluya, haleluya. Ko dufite amaraso ya Yesu Kristo mu buzima bwacu, nta cyago kizotubako. Haleluya. Ni bangahe twizera nayo ko nta cyago kizotubako? Imana ibahezagire. Turafise amaraso adukingiye, hariho amaraso asizwe ku miryango yacu, nta cyago kizoza ku buzima bwacu. Haleluya. Nta cyago kizoza ku buzima bwacu. Niba amaraso y'intebe n'intama yarahagaritse icyago ko kiza ku bantu, nanjye amaraso ya Yesu azohagarika ibyago byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Birashoboka ko wari wicaye hano wibaza ko hari ibyago bikurindiriye. Nagomba gutangariza ngo nimba warizeye amaraso ya Yesu Kristo, nta cyago kizokubako. Haleluya,
nta cyago kizokubako kuko ari amaraso y'umwagazi w'intama Yesu Kristo yaseshwe ku bwawe. Reka tuba tunezerewe tuzi neza ko ibyako bizoturengana, bizobaho nibyo mugabo ntibizotubako kuko dufite amaraso ya Yesu Kristo mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Umumarayika Mariya na Seme basanze ku ruhafu yababwiye ngo nimwunamure amaso murabe. Unamura amaso murabe, ikibuye cyari kimupfuse cyatembagajwe. Amen. Iri jambo size ko mubyumva neza. Abagore bahageze kumva niho bahagaze, mugabo ntibabonye icyabaye, ntibigeze bamenya icyabaye. Umuntu wese arakeneye ubutumwa bwiza, umuntu wese akeneye umuntu amurongora gushika ku nsinzi yiwe. Ntuze wigire ngo waramenye, ngo ndazi Bibiliya, ngo ndazi gusoma. Urakeneye umuntu akurongora gushika ku nsinzi yawe. Abagore bageze kumva kandi bagiye baridoga mu nzira ati mbega ninde adupfundururira cya kibuye bamushyirako, ninde gikuraho? Bahageze barijojota baribaza mbega bigenda gute, kumva ikibuye cyavuyeho kera. Bakiriko baridoga ingene biza kugenda, kubabona nk'umusore yambaye impuzu zera ngo yicaye ngaho. None mwebwe ko mwidoga n'ibiki? Reka kubandanya mwidoga. Kubera iki muriko muridoga? Unamura amaso mwitegereze uruhafu rwa Yesu. Haleluya, haleluya. Reka kubandanya widoga, na amaso yawe niyerekeze ku ruhafu rwa Yesu. Cya kibuye siho kiri cyavuyeko. Haleluya, 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 haleluya. Cya kibuye cyavuyeho. Unamura amaso. Igikorwa cyawe ni ikihe? Nico kunamura amaso. Nico kunamura amaso ukaraba igikorwa cyakozwe. Igushatse kubandanya uhumirije ntuzobona. Yes, uzobona igikorwa Imana yakoze. Uzokwamura aho nyere muri ako gahinda, muri ivyo bibazo. Uzokwamubona kumengo nta muntu agukuraho ikibuye, mbega ninda gikuraho, mbega bigenda gute? Unamura amaso urabe, ikibuye caratembagajwe. Haleluya, haleluya. Unamura amaso urabe, ikibuye cyarakuweko. Reka kubandanya wiganyira. Abantu mwidoga, mwidoga buri munsi, murara muridoga mwijoro, mukirwa muridoga ku murango. Umarayika yicaye ngaho acabura abagore, reka kwidoga. Iyo myidogo yihagarike, reka kwidoga. Unamura amaso, itegereze murabe. Ibuye riko yabatera ikibazo, nibaze ngene muri kurako byavuyeho kera. Haleluya, haleluya. Hari ibintu biriko biratuma widoga ariko byamaze kurangira. Hari ibintu abantu bariko baridogera ariko byavuyeho kera. Ikibazo nuko amaso yabo atareka arabibereka. Reka amaso yacu yuguruke tubone igikorwa Yesu yakoze. Haleluya, haleluya. Ikibuye cyari cyugaranye ubuzima bwawe, menya ko Yesu yamaze kuza muri wewe kugira ngo atange umwidegemvyo mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusengera kuri aya majambo. Nimba bano bagore baragize ubwoba n'amakenga y'ingene bakuraho kino kibuye, ndazi ko mw'ishengero hano ubwo bwoba burahari. Umuntu wese hano ashaka kuba yidoga, sinzi tubasurimo, mugabo ndazi ko imyidogo itabuze. Hari imyidogo ufise mu buzima bwawe, ariko nagomba ndagutangarize, ndaguhe message yawe, ndaguhe ubutumwa bwiza bw'uyu munsi bukubwira ngo wunamure amaso witegereze igikorwa cyakozwe. Haleluya, haleluya. Nimba waramaze kwizera, ukizera umwana w'Imana nk'umukiza mu buzima bwawe, niwizere yuko hari igikorwa cyamaze gukoreka mu buzima bwawe. Ikibuye cyari cyugaranye amasezerano yawe, utangure wizere ko cyamaze gutembagazwa. Ikibuye cyari cyugaye kumbure ubuzima bwawe butagenda neza, utangure wizere yuko cyamaze gutembagazwa. Ikibuye cyari cyugaye amagara meza yawe, utangure wizere ko cyamaze gutembagazwa. Ikibuye cyari cyugaye ubutunzi bwawe, utangure wizere ko cyamaze gukugwaho. Haleluya, haleluya,
hashobora kuba ari ikibuye cyari cyugaye akazi kawe wizera uti cyarakuweho, hashobora kuba ari akazi cyangwa n'ibindi bikorwa bitandukanye uhoraho yagusezeraniye mwe ukamenya ngo kubishikamwo ntibishoboka, babona kubwire ngo ikibuye cyarakuweho. Tambukira muri aya masezerano, tambukira muri aya masezerano, tambukira muri aya masezerano, tambukira muri aya masezerano. Umuntu wese ari hano tambukira amasezerano yiwe, utambuke amasezerano yawe, reka kwiganyira, reka kwidoga igikorwa cyarakoretse, amaraso yarasesetse kandi ubuzima bwiza warabwakiriye. Reka kwidoga, ndiko ndavuga n'abantu bari hano bidoga, reka kwidoga, reka kwidoga, ikibuye cyarakuweho, amaraso yaramenetse kandi yamenetse ku bwawe. Ni wowe nyine watumye Yesu abambwa ku musaraba, ni wowe watumye Yesu aza mu isi, misiyo yari yamuzanye yari wewe, igikorwa cyarakoretse, reka kubandanya widoga. Haleluya. Mbega babwira akantu kamwe imbere yuko dusenga, muragakeneye, nibande bagakeneye twe biganza byanyu, Imana ibahezagira. Igihe bakura umurambo wa Yesu ku musaraba aho Yesu yapfiriye, yari Yosefu wi Arumatiya, aragenda aramusaba baramumuha, agenda hehe kumuhamba. Agiye kumuhamba niwe yaciye ashaka na ryabuye, rijyabuye mwumva niwe yarishize ko uwamuhambye. Ndababaza akabazo kamwe, mbega igihe ibuye ryapfa ko ni Yosefu yagarutse? Ni Yosefu yagarutse kurikurako, ariko niwe yarishizeko. Nta muntu yumvise ikintu ngaha, nta kintu mwemwira kubari, ninde maze kumvisha mwemwira mubari? Uwashizeho ibuye siwe yagizene, nta kintu mwemwira nakubwira, nta kintu urumva mwemwira kubari. Haleluya, haleluya. Uwashizeho ibuye siwe yagizene, yaherutse aripfundikira gusa, mugabo bageze kuripfundurura haje abamarayika. Haleluya, haleluya. Idume amasezerano yawe azokungurwa bitagize gusabwa impanuro, nta manuro zikenewe. Haleluya. Abakwise amazina atariyo uzohindurirwa izina batarize kubazwa, nibazorinda kurondera ngo mbega tumwitende, uhoraho Imana azobikora atarize kubasiguza. Imana ihabwa icyubahiro. Abavuze ko utazorongorwa uzorongorwa atarize kubazwa bari ku bujiji. Haleluya, haleluya. Abavuze ko uzopfa utabyaye ngo ujye ntazopfa abyaye, igihe uzobyara ntibazorinda kubasiguza. Imana izoza iryo sezerano hatabanje kubazwa abatumye utabyara. Nigeze kuvuga ijambo rimwe hano, ikibazo cyose abantu bagira mu isi cyose kiba kivuye ku bantu. Abanyacibitoke ijambo murakibuka, cyose kiva ku bantu. Ingorane zose tugira zose ziva ku bantu, zose. Oya vuga uti zose, zose ziva ku bantu. Abo bantu ntibazorinda kuronderwa kugira ingorane zihere, bazokubona uri kuridegenza, nabo bazotangara mu bandi bavuga bati byagenze gute. Haleluya. Ntibazorondegwa, nabo bazotangara mu bandi, ntibazorondegwa. Ndabona inkahe zanyu zo muri kazoza, ndabona inkahe zanyu zo muri kazoza. Ntasigura ikene wazenda gusigura abatuma mutagira inkahe nziza, bajya ntibazobimenya. Ndabona inkahe nziza ku buzima bwanyu. Hari umukezi mbona intahe yiwe nziza hari inyuma, hari intahe yawe nziza. Hari intahe yawe nziza, hari intahe yawe nziza, kandi nta muntu azorinda gusiguza iyo ntahe yawe. Izokuzaho giturumbuka, izokuzaho giturumbuka, izokuzaho giturumbuka. Nta muntu akeneye kubimenya, bizi Imana yakuremye. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugira ngo Imana iducungure nta muntu yabajije, nta muntu yabajijwe ngo mbega ngo ndabahengu Yesu babacungure. No, twabonye bitubako, twabonye bituzako. Niyo mpamvu n'amasezerano yacu azoza atakirize kwiyumvirwa.
nibavyanka bavyemera bizoshika dufise intahe nziza urugo rwawe rufise intahe nziza bariko bararuvuga nabi bakwita amazina rufise intahe nziza ndabona intahe nziza y'urugo rwawe haleluya 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 uhoraho azotugira sipise nta muntu azorinda gusiguza ngo mbega ndamuhezagira ngo mbega ndamukiza zirya ngwara ngo mbega ndamwubakira urugo abajijeho ntibazemera abantu wowe urabazi abantu urabazi wewe abantu wowe urabazi umunsi Imana izobaza abantu ntibazemera ko biba umunsi Imana izorinda kubaza abantu atawigishije inama umunsi umwe nagize mesaje y'igikorwa gikomeye cyane nari narose mesaje ndahishurirwa ijambo hanyuma numva umutima wanje umbwira kuja kuyisangiza abandi ndiko ndasenga mpemu w'Imana arangarukako arambwira ati ukavuga iyi mesaje icyo ari navuze kuri wewe kizoba gihagaze nca ndabakarume inyuma y'indwi imwe iryo sezerano ryaciye rishika Imana yari yambwiye ngo nurisohora ukaribwira bagenzi bawe ntirizoba rikibaye nca ndabakarume inyuma y'indwi imwe nca ndaryakira hari igihe dukorana twebwe turi kumwe n'Imana gusa hadakenewe abandi bantu hari igihe kiba gikenewe ko twebwe tubana n'Imana gusa na madame ntakenewe n'umugabo ntakenewe uwo dukorana ntakenewe hari ikintu kiba gikenewe ku bantu babiri gusa batarenga wewe n'Imana yawe kandi iyo uhisemo kujya ku ruhande basi isezerano ryawe riba rigiyemo agasaba gatukura reka Imana idukorere ibyo ubona tubereye n'abantu bavuga ko tutabibereye Imana yabonye ko tubibereye reka twemerere Imana idukorere ibyo tubereye uko yaretse Yesu akaducungura n'amaraso yiwe reka n'ibindi byose bikore mu izina rya Yesu ndabona intahe nyinshi mu ishengero ndabona intahe zo gushima Imana ndabona abakobwa bariko barashima Imana hari intahe nyinshi zo muri kazoza Imana ibahezagire mbega mwonyemerera mugahaguruka ku birenge byanyu tugashima Imana ibaha umugisha Imana ibahezagire Imana ibahezagire haleluya haleluya Yesu manderere boserere haleluya glory be to Jesus haleluya haleluya wewe ntuhinduka wewe ntuhinduka Yesu ntuhinduka adahinduka ni Yesu Kristo abandi bose basengekwe barashobora kuremuka Yesu muhinduka Yesu muhinduka muri ibiganza byawe tugasenga dushimira Imana ibiganza byawe hejuru rukomeze gushima Imana bashobora gushima Imana kubw'umukunzi Yesu Kristo shima Imana kubw'umukunzi Yesu Kristo wahawe umukunzi ku buntu wahawe Yesu kuri gusa ntacyo watanze na kimwe ntacyo watanze wabyisanzemo
wisanze uri umukunzi wa Yesu, wisanze warababariwe, wisanze warahariwe ibyaha, wisanze uri umukunzi adasanzwe, wisanga mu rugo rw'Imana, wisanga uri umwana w'Imana. Shima Imana kubw'ivyo, shima Imana kubw'ivyo, shima Imana kubw'ivyo, shima Imana kubw'ivyo. Ibiganza hejuru byo gushima Imana, ibiganza hejuru byo gushimira Imana. Reka dushima Imana kubw'ivyo bikorwa, kubw'ivyo Imana yakoze. Haleluya, turaguhimbaje data, turagukengurukiye. Amaraso y'umwagazi w'intama, warakoze kuduharira ibyaha, ntacyo twari turi na kimwe, ariko twisanze turi bazima, twisanze turi abana bawe. Turaguhaye icyubahiro, turaguhaye icyubahiro, turagukengurukiye amaraso yawe Yesu, turagukengurukiye ubutware bwawe Mwami, turagushimye kugira neza kwawe. Uyu munsi ni umunsi w'intsinzi, erega niwaheze mu kuzimu, warazutse uravayo. Usanga ubwiza na data, uko niko natwe twakuwe mu rupfu dushirwa mu bugingo. Uyu munsi dusanga ubwiza na data, dusanga ubukuru nawe, dusanga icyubahiro nawe, sitwebwe turiwe ni wowe uhari. Haleluya, ndabona abakenyezi beza Imana yahezagiye bari hano, ndabona abagabo beza Imana yahezagiye bari hano. Reka mpemu yarabigishe, musangiye ubukuru na Yesu Kristo, musangiye icyubahiro na Yesu Kristo. Yabazuye, mwarazuranywe na Kristo, mwarazuranywe na Yesu Kristo. Reka kwikegera, reka kurira, reka gutakamba, wibaza ngo mbega ninde adukuriho kino kibuye. Ikibuye caratembagajwe, ikibuye caravuyeho. Reka kwiganyira, Yesu arahari, Yesu arahari, Yesu arahari. Umwami w'abami, umwami uganza abaganza, uri hejuru y'amajuru, intare y'umuryango wa Yuda. Haleluya, umwami w'abami, umukunzi mwiza. Isi umukunzi asumba abakunzi bose, isi umukunzi atatu namuhaye, kiretse ko yanyuze kuri kumuntu. Warakoze Yesu, ntushime urukundo rwawe, ntushime imbabazi zawe, ntushime kugira neza kwawe. Ishengero riri imbere yawe Mwami, ndasenga kugira ishengero Mana urihezagire, uzigishe ijambo ryawe, urisobanurire ibikwiye mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu maganya, abari mu gahinda, abari mu myidogo, ndasenga mu izina rya Yesu uyu munsi batahana amahoro, amahoro ya Kristo Yesu, amahoro atandukanye y'abantu batanga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, abaganyishwa n'ibyaha reka bamenye ko ku musaraba byarangiye, reka bace bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Yesu, hari icyaha cyakwizingiyeko, hari icyaha cyakwizingiyeko. Nagira ngo ukore ku mutima wawe, ubwira Imana ati sinari bwatahure ko wancunguye, sinari bwamenye yuko nababariwe. Uyu munsi wakira imbabazi za Yesu Kristo, imbabazi zavuye igorogota ku musaraba. Ndasengera umuntu wese yagirizwa n'icyaha, umuntu wese ariko yagiriza icyaha kandi aciye bugufi asaba imbabazi. Imbabazi z'Imana zimukubeko, imbabazi z'Imana zigusange. Uhoraho arakugiriye neza, umutwaro wawe yaragukuyeko, awushyize kuri Yesu Kristo umwana wiwe. Umuntu wese aremerewe n'icyaha, ndasenga muremuruke. Yesu yavuze abaremerewe n'abarusha nimuze, Yesu ari hano ngo agutabare. Uri kurabohoka, uri kurabohoka, uri kurabohoka, uri kurabohoka. Hari umuntu ari hano yakoroye inda, hari umuntu yakoroye inda, ndamubona ari hano. Barasumwe ndabonye ni babiri, hari abantu babiri bakoroye inda, hari abantu babiri bari hano bakoroye inda. Nibo ngira mvuge Mwami, ngira ndababwirira amajambo. Aba bantu bakoroye inda ariko bariganyira, bariko bariheba. Numvise Yesu ariko yavugana nanjye biciye mu ijambo ryiwe ko hariho imbabazi zanyu, imbabazi zanyu zirahari, imbabazi zanyu zirahari. Mbega mureza icyaha, imbabazi z'Imana ziri kuri mwebwe, imbabazi z'Imana ziri kuri mwebwe, imbabazi z'Imana ziri kuri mwebwe. Nagombaga batangarize ko uyu munsi nyene mutahe wizeye yuko imbabazi z'Imana ziri kuri mwebwe. Reka kubanira muyagiriza ibyaha byanyu. Yesu arakubonye, erega mwari kumwe, aho waca hose yarakubona, arakubabariye. Mbonye imbabazi ziba ziri ku buzima bwawe, murababariwe, murababariwe. Yesu arabagiriye neza, nimuruhuke mu mitima. Uyu munsi tangura kunezerwa. Yesu yabwiye wa musambanyi kugenda ntuzusubire. Impanuro ndabahaye nuko muhagarika icyo cyaha, kuko atari umugabane wanyu, si wo mugabane wanyu. Umugabane wanyu ni umugabane w'Imana. Abaja mu ijuru nabo ntibinyanyuza, abaja mu bwami bw'Imana ntibinyanyuza, bariyengenge abatwaye abatwarasuze. Reka ndabashimire rwose, reka ndabakenguruke shengero. Ndabona Imana ikirabakorera, ndabona Imana ikirabagirira neza.
iyo mitima yanyu irugurukira uhoraho. Ndabona Yesu ariko arabagenderera, ndabona Yesu ariko arabagirira neza. Reka kwiganyira va muri ako gahinda, va muri ayo maganya. Yesu yakubonye, niwe yapfiriye, niwe yababarijwe, niwe yababarijwe, ni wowe nyene, ni wowe nyene. Ndabona abantu barira, Yesu mwami harira aba bantu, baha amahoro mu gishingo c'amarira, baha amahoro mu gishingo c'umubabaro. Haleluya. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Oh haleluya. Sante Yesu, urakoze, urakoze bw'ishengero, urakoze kubagirira neza, urakoze guhezagira ishengero, urakoze kwibohora. Hari abantu bagwaye bari hano, ndasenga ngo gukira kumanuke. Abantu bagwaye mu maguru, abantu bagwaye mu migongo, abantu bafite ibibazo byo mu mitwe. Oh ndabona umuntu ufite ikibazo mu nda. Mw'izina rya Yesu bohoka, mw'izina rya Yesu bohoka, mw'izina rya Yesu bohoka, mw'izina rya Yesu bohoka. Hari umuntu asize muhira umwana agwaye, hari umuvyeyi ari hano afite umutima wiwe ntafite umunezero, yumva imenga arababaye kubw'umwana we yasize ari ku musego. Umwana wawe ariko arakira, umwana wawe ariko arakira, nutawe usanga yakize. Ndabona Yesu yamusanze ahari, ndabona Yesu ariko aramubohora, ndabona igitangaza ukorewe. Reka kubabara umwana yakize, reka kubabara Yesu yamukijije. Oh haleluya. Kura amaganya ko Yesu ari hano, isengesho ryawe Yesu yaryumvise. Reka kwiganyira, Yesu yakugiriye neza. Amaraso yaseswe ku bwawe, ni wacunguwe, ni wabariwe, ni wagiriwe neza. Oh asante Yesu, urakoze, turagushimiye, turaguhaye icyubahiro kubw'imbabazi no kubuntu bwawe. Reka dushimire umwami w'abami, tumukomera amashyi menshi yo gushimira igitangaza ciwe. Oh akaruru kenshi n'amashyi menshi yo gushima umwami